umugwi wa Real de Madrid waraye wongeye kwereka isi wibwira ati twe dufise Champions League zigera kuri 15 n'umugwi wa Real de Madrid waraye Inyagiye umugwi wa Monaco ibitego bishika kuri 6 byose ku gitego kimwe. Kylian Mbappe umusatirizi wa Real Madrid ku munota wa gatanu wonyine yamaze kuronka igitego ca mbere aza kuruba atsinda ibitego bibiri muri runo rukino. Vinicius yaje kuba yongera kuronka igitsindo kandi atanga assists zibiri. Umukinyi Constantino yaje kwerekana urwego rwiza ku munsi w'ejo ku mugwi wa Real de Madrid na Jude Bellingham aje kuba aronka igitsindo biza kurangirayo umugwi wa Real de Madrid witwaye neza imbere y'abasore nyuma yo kumara ibihe byinshi byasinze ibitsindo bisi mugabo mu joro ryarayerekeye byaraye bishobotse. Vinicius Junior yongera kuba omedi match niwe yatowe umukinyi mwiza yaje kuba garukana umunezero nawe uko yaramaze imisi ananizwa. Real de Madrid rero ikirabanda yerekana yuko nawe ari maze ibihe byiza imisi myinshi itari mu bihe byiza yuko ubu byose bishoboka ishobora kuza kabatwara ibikombe abarayiga cyangwa Champions League. Wifuza kujya amafaranga urugura 1xbet uje kuronka application ugaca windinani ugaca handitse inscription ugaca ushiramo nimero za telefone ugaca ushiramo na code promo ihera igiharuro kimwe hama ugaca wemeza kuri subscribe ibikurikira guha code ugaca wishiramo hama ukaronka konti yawe imeze neza ugacangura gukora depot ugakina 1xbet.